Ndabahe mwaramutse canke mwiriwe ku bakunzi bacu ba Lookmate bivanye naho muherereye. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Mvura Muganga, aho tugiye kuganira ku bijanye n'imiti kama. Imiti kama ni imwe mu miti abantu bikorako mu kuvura ingwara zitandukanye. Umuntu akaca yibaza ibibazo bikurikira: mbega iyo miti kama ivura ingwara izahe? Mbega abavuza imiti kama bavyiga hehe? Mbega hoho biraborohera kuronka imiti kama bavuza? Inyishu z'ivyo bibazo zitangwa na Nduwingoma Claudette avuza imiti kama mu kiganiro yakoranye na mugenzanje Raymond Prosper Niyonkuru kw'isoko yo kwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Mufasoni, je maze imyaka myinshi ndakubona ufise imiti y'ikirundi y'ubwoko bwose. Tubiteye umupfumu canke tubiteye umuganga avuza imiti kama? Yego. Mbega kuvuza imiti kama baravyiga? Wewe vyagushikiye gute? Wayimenye gute iyo miti? Jewe ukwimenya kose abavyeyi sogokuru nyogokuru avyara papa yaravura avuza kura abantu bato bato bajya abana basohoka bijya bintu byabari ibintu byo kumubiri kaza mvuye mwiga mu mwaka wa kane ubusiga ashika ndayisekura kubera arazinduka mu gatondo inkoko ya mbere ibitse akigenda akagaruka nk'aya masaha saa 10 ukera tuyisekura. Agiye kwaha umuti yamarayo umurango wose yagenda kure kubera iyo miti ntiyari ahantu hose. None ico gihe nyogokuru wawe yagusaba ngo umufashe gusekura, yaca kubwira n'umuti umwe ingwara uvura? Imiti myinshi yarayivuga atubwira kandi barayibona kubera hari Ingobozi ahantu hari isoko. Bakubwira ati uyu muti witwa gutya, uyu nawe witwa gutya. Ego abatari bake imiti y'ikirundi na cyane cyane abantu barutse vuba bivanye n'ikizungu n'amashuri benshi ntibemera ko iyo miti ikora neza. Wewe wumvise aho bariko barabivuga uko ubabwira iki? Twebwe ahubwo ubu ndamitende kera nko mu myaka ya 86, 89 batwita abarozi. Bakubonye uriko uradanaza n'imiti barabitera amabuye aha muri ibi bice nyene nandi hari kwijabe isoko ya jabe barabitera amabuye bajya n'abarozi. Ariko buke kuko twagiye turagira ibiganiro muri leta n'abari basanzwe bashize kugira tworoherwe barakreye amashirahamwe. Shirahamwe ya Taraparabu ni shirahamwe ryatanguye mu Burundi uvuza imiti kama. Kubera ukuntu babona tubatunyanyasa barakira iryo shirahamwe baribuka, hanyuma birateba biremera. Ni intambwe ikomeye cyane. Ego. None ga muvyeyi, iyi miti y'ikirundi mukore imiti kama muvura ingwara zose canke hariho ingwara turavura ingwara z'abana zijya abana bagwara ku mubiri, igisigo cyo mu nda, bijya bintu nk'aho umwana cyangwa umuntu akunze gisohoka, abantu batibaruka kubera igisigo, kubera igihe umuntu mu gihe ariko aragira nk'amabanga zijya muto zica zigaruka turabafasha. Aha rero umugore afise ingorane yo gusama inda mubonanye bica bigenda neza? Araza tukamufasha umuti kandi biragenda neza. Nega muvyeyi, hari abantu bavuga ngo abantu mukoresha imiti kama namwe ngo ari gihe murenze urugero. Aha hariho abakenyezi nka 3 bari bafise ingorane yo kuvyara wahaye umuti bakibaruka bagasama bakibaruka neza. Ikindi kibazo abantu bakunda kwiyumvira ku bijanye n'imiti kama, igipimo. Urumva jewe ndagwaye ndaje urampaye umuti, mugabo uwo muti urumva ukuntu mupima mumenya gute ko nza kunywa igikombe, ko nza kunywa litiro, ko nza kunywa bigenda gute? Kera ho nyene nta bikombe byari bihari, bakoresha inzato cyane bakagwa mu mutoto cyane bakoresha urushi. Turagereranya ubu iterambere ryarabonetse, hari ibikombe kera bagwa ku rushi. Hanyuma ubu naho haraje ibikombe cyangwa turaruho duto cyangwa tujya dukombe duto kandi ati mwakajya gakombe mu gitondo wamumweretse igipimo cy'uwo muti. None wewe
ico gipimo kimenya gute ko aza kunywa agakombe gatoyi Ndabimubwira. ko aza kunywa agakombe kanini wewe ubimenya gute ndabimubwira ndabimubarira neza cyane kamusigurira hariho canke atabishoboye kuvyibwira nkamwandikira nkambwira ati uza gufata igipimo kingana gutya uza guteka litiro zingana gutya uza kunywa agakombe kangana gutya. yego hariho ingwara dukunze kumva zivugwa cane ugasanga umuntu ngo agwaye estoma umuntu agwaye insogi umuntu agwaye umutima abandi yari yishano abo izo zose murabaho umuti turabafasha n'ukuri turabafasha harimo icyo tubaha bivanye n'uburyo kukwitura kubera niba kwitura barwaye bose iyo ndwara ariko aje kukwitura akagusigurira indwara urwaye twe nta bipimo dukora akagusigurira indwara urwaye hanyuma tukamuha umuti tumaze kumuha umuti uramusigura ukamubwira ati uzogaruke kumbwira ko watoye mituweli. reka dufate imwe nk'umuntu agwaye estoma umuntu agwaye estoma arafise ukuntu aribwa mu nda ariye nk'ibiharage akadahwa cyangwa isombe aciye aza rero akabashikira akababwira ingene agwaye mugaca mwumva ni estoma muca mumuha umuti nyabaki tumukorera akarorero gakeya kuri jewe je nize muri internet gusiga muri internet twumva twajya ibintu tubona nawe agwaye estoma mu 1991 niga muri internet gusiga hanyuma jewe uwo muti tubona umenye yari honorable wo mufodebu yaraje kwivuza twari tugikorera ngaho imbere yo nyuma yo kwa Saint Burangeri Saint Toma ndamuvurira umwana yari yahiye ndamuha umuti ndamusiga turaganira ibiganiro ambwa ati none ko yakiriye neza turambwa nti ndafise ingorane ibigaragaza by'umuntu ndabiga ibisome ndabiga ubugari bwo n'ubugari jewe kubera ko kundabure naca numva ko cyabugaruka n'ubu sindaburya cyane ni gake ntiwasubiye kubukura yanje ndagenda yaba muri rohero ngaho oyi mbere y'abayehova gatoya haruguru ya stade ndagenda arampa uwo muti rero ndagenda ndawunya mayiro nuko ndamushingira nta sindamwibuka izina kubera ni kera sinzi ko akiriho nuko yarahunze none uwo muti yarakubwiye ico yawukoze mugira ngo nawe mu nyuma ukora uha abantu nari ndawuzi ariko yari yambwiye ko yawukuye iyo yarari iyo ni estoma umuntu naje akubwira yuko isoga agwaye mu nda hari ibyo bita no munsi mwisoga ama intestine musanze kibari gisiga kajya ngo mutubwira ngo cyangwa ugamva umuntu kubitimisha nyine haciye kugira ngo tuwe tugita igisiga agita mwisoga cyangwa ama intestine ari no mu amagwaye ama intestine ushobora gusanga no kujya kumanda mukuru bigorana kaya imiti tubaha hanyuma hariho izindi ngwara zeze muri no minsi abantu bose baragwaye umutima wowe urawuvura n'umwanya muto umuha umuti anywa igihe kingana gute umuti ndamuha confitire 3 kandi ayuriye birahera hariho ibindi bintu bihora bigora kumva bihora gutahura ugasanga umwana arakuze mugabo abandanya yisoba ko mu buriri nko gushaka ku myaka 10 canke 15 ibyo ni ibintu byinshi baba baje kutubwira umwana afise iyo ngorane nawe mu mugenza gute kandi n'umuti uri ku rugo ahantu henshi kuko mu gisagara gusa basize amakazi bakabirandura ufata imizi y'ico giti n'amababi ugaca ubisekura n'imiti ishika nk'ine ugaca usekura ugateka ukavanga n'amazi y'umuceri amazi y'umuceri ayanywana umunsi watangwa ku wundi kandi aranywa bikagenda neza bigahera none bimara igihe uwo muti atanguye kuwufata bihera ryari ibindi bitatu gusa aba yakize hanyuma mu mwuga wose umuntu akora ntabura intambamyi mwebwe muri uyu mwuga intambamyi mukunda kugira neza intambamyi zirahari twebwe ntibigeze badufata neza bagumye batunyanyasa nta hantu h'agaciro baduhaye ngo twicare dukorere naha ayi no kubera ukuntu twagiye turiruka uca hariya duheruka ngaha turashimira n'intwaro y'intwaro ahantu twatangiye kugira ubwigenge ni kuva muri 2000 kubera hariho n'abadogiteri baraje barashyiraho amashyirahamwe n'abandi bize kubera babona imbonoka zoza y'imiti kama baraduha ikibanza hariya
nyuma ya centre de santé. Ariko ibi bintu byo kwagura urabona abantu nyine bimeze barahadukuye barabomora kubera nyine twari dusanzwe natwe twiyumva ko turi mu mugambo twari igihugu twarirutse baduhereza aho dukorera. Wewe namba miyindi hari nuko ibiti biko birahona, hari ibiti dusoroma mu mashamba bidaterwa vyimeze. Hari imiti zorondera nko mu myaka iri imbere bazoba bakihari azoba ikiboneka. Mbega kuri aho nyene imiti mukoresha iri kwirahona nta mugambi mufise wo kuza muratera iyo miti kugira ngo ntizokamangane gose? Baratwigishije ingene ushobora kuba uri muhira ukagira nk'agapo ugashiramo none Bujumbura nta maparisera nta matongo manini dufise cyangwa ugira utugopo ugatera muri iyo miti turavura. Ariko hariho mu Kayanza hariho abari baba mu Kayanza bari barabasabye shiramo byari byarasabye aho batera iyo miti kandi hariho, ariko gusa no kubera usanga abantu bagenda barasaza bapfa basanga urazi nyine mu kazi nyine bimeze. Hariho iyindi ngorane ikunda gushika, hari ingorane ikunda gushika ku miti y'ikizungu, iyi miti batwandikira kwa muganga y'ikizungu tukagenda tukagura usanga batwandikiye yuko hashobora kuba ingaruka mbi inyuma y'uwo muti. Ugasanga wagiye kugura umuti wa estoma mugabo tewe n'uwo muti. Mbega iyi miti kama mukoresha iyo umuntu ayinyoye nta ngaruka ishobora kumuzanira mu nyuma? Ingaruka zirahari kubera unyoye igipimo kirenze birashobora kugirira ingaruka. Naje hari umuti ndawunyoye nje mbyimba nkabagitime kwa muganga sinoshira no mukara ya mbyimba cye nkatonoka umubiri wose. Muvyeyi wewe umaze imyaka myinshi ukora uyu mwuga wo kuvura ukoresheje imiti kama, uwo guhanuza ati jewe ndagwara, abanje baragwara, umugore aragwara, abana baragwara, tugenda gusabye impanuro nzoze nditura abakoresha imiti kama canke nzo ndaja kwa muganga wowe muhanura? Mbere yuko wowe ujya kumwitura manza kubaza ko wagiye kwivuza kwa muganga hambere ko wagiye utaragenda ndakugira banza ugende, hanyuma umaze kugenda wivuze n'ivyanka ubone kuza. Wowe rero uvura, ndakumvirije neza, uvura abo vyase kwa muganga? Arashobora kumbwira ati cyane n'ibyo kwa muganga byaranse ariko nayo gusaba umuti bakarora nk'umuntu acika umugongo cyangwa aribwa mu kwagira ibintu by'ibisabye mu nda, ashobora kumbwira ati cyane nariye antibiotique ariko ndabona ko atacyahindutse. Tukabona muri ministeri hariho igisata cy'ubuvuzi kama, ministeri y'ubuvuzi kama kama y'ubuvuzi traditionnel moderne, hariho igisata hariho kirana ubuvuzi kama. Kumbure wavuze byinshi usanga bitariko biragenda neza bijanye nuko kumbure atagaciro mwahawe mutigeze muronka agaciro no munsi kumbure biragendeka wabitubwiye. Mbega hamwe hoba hariho nk'icyo usaba cyo biki wogisaba kugira ngo iki gikorwa canyu gishobore kugenda neza? Twebwe dusa nk'abasoroni tuja tukavura. Hariho abasanzwe bafise amafarumasi traditionnel ahindura iyi miti kama baza gutora ngaha iwacu. Ugiye nko muri Kamenge hariho urunani mu bisanzwe kubera babonye yuko ubuvuzi kama usanga bagira gutya barashyizeho urunani rw'amashirahamwe yose y'ubuvuzi kama baca bayitarana tepe itwarwa n'uwitwa Nikora ndibaza kumuzi. Ndamuzi cyane Nikora Jota w'umupolisi bayitwara kandi n'ukuri turashima namwe tugeze ko irashimishije. Gusaba nawe nuko gusaba urabona uyu buri wese yiruka abandi ubuzima bwiwe nuko gusaba tukavuga ngo turi mw'ibarabara ngo cyangwa turi hehe cyangwa umwe napanga inzu zo gupanga mu nzira ngo nka twebwe tumaze imyaka irenga nka 30 dukorera ngaha, nta handi hantu ubona woza ubundi tureka ndakumve ngaha ndabishire hariya muri riraremba hari igitoro nk'ababakiriya biwawe kubera kandi n'ikindi kintu
nuko uwuvuye wewe aravuga ati je nakaniwe yamvuye genda kwa nawe uje ntamukira mushasha nakira haza kwizina avuga ati ndondera mama nawe ndondera nawe baba bakuranze. Fasoni ndabashimire cyane no kuri aka kanya muduhaye kuko si benshi bazi ibijyanye n'imiti kama, benshi bayiha insiguro zitandukanye. Murakoze rero kubona mushoboye kudusigurira byinshi, nizera yuko abatari bake bazohamenyera byinshi. nanjye ndabashimiye cyane ko musanze aho nkorera uransaye dufite n'utuzu duto duto urabise neza nk'ubu uyu uzokumva icyo kiganiro tuvuga tujya mu Rwanda ndamuzi Mijani yarigeze gutanga ikiganiro kuri Isanganiro nagiye numva amatelefone bagaba bantelefona kubera nari natanze nimero za telefone. Yego murakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane. Nimero kandi uzogakenera 79 48 44 65. Tubashimire mwese mwariko murakurikirana ikiganiro, nongera nshimira cyane cyane Nduwingoma Claudette avuza imiti kama. Murakoze.